Abantu barabaye nabi aho umuvyeyi yasigaye anigwa n'umwana yivyariye canke aho usigaye usanga umukenyezi aturubika umugabo wiwe. Ibiciro vy'amakara vyaraduze hirya no hino, biraduga biragera no ku bihumbi 100. Hanyuma ivyo kuyunguruza navyo vyabaye ndanse inyuma yuko igitoro cyo mu bwoko bwa essence gikomeje kubura hirya no hino, bikaba bigoranye gushika hagati mu gihugu. Ariko kandi hariho umwizero inyuma y'umwimbu uzoboneka muri iririma. Bimba inzahabu mu Kayanza nabo nyene bakaba bariko baronka umwimbu ushimishije, mu gihe vyahora bigaragara yuko atamwimbu wahora uva mu nzahabu. Aya n'ayandi ni muri burakeye. Turaza no kugaruka ku makuru avugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, tongera tubabwire n'amakuru avugwa muri Ukraine, aho umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga yuko Ukraine ishobora kuba intara y'Uburusiya, ndetse Ukraine nayo ikaba yiteguriye kumuha amasi arimwo ubutare kugira ngo ico gihugu nicigarurirwe n'Uburusiya. Turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatatu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira ku mukenyezi yaraye agandaguwe n'umwana wiwe yivyariye, umwana w'imyaka 18. Uwo mukenyezi akaba azi ku izina rya Nahimana Rose wo ku mutumba wa Murengeza muri zone Musenyi muri komine Mpanda intara ya Bubanza, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 Ruhuhuma uwo mukenyezi yatowe ikiziga mu nzu yari asanzwe abamwo. Ku makuru rero atangwa n'ababanyi ngo akaba yemeza yuko uyu mufasoni w'imyaka 65 ngo yoba yanizwe n'umuhungu wiwe afise imyaka 18. Uyu muhungu akaba azwi ku izina rya Nkunzimana Jean Dodier. Ngo rero ngo nuko ngo yari yaramaze iminsi kumugabisha ko azomwica, akamwicira mu nzu amuziza amatongo. Ngo wewe ngo yamubwira yuko ngo azomwicira mu nzu ngo hama ngo aheze agende kwirira umuceri mu mpimba. Abajeje umutekano rero ngo bamaze kwashika, bakaba bemeje ko uwo mufasoni yishwe anizwe, kandi ngo hambavu y'uwo muhungu ngo yagirizwa ubwo bwicanyi uwundi azwi ku izina rya Kubwimana Samuel w'imyaka 17. bivuga ko yoba ngo yagumije amaguru ngo Jean Dodier nawe akagira nawe uko amufata mwizosi akamuniga. Kumva z'amatohoza rero ngo bose bakaba baciye bafungirwa ku kirindiro c'Inyamiramabi kiri aho nyene, mu ntumbero yo kugira ngo amatohoza yimbitse abandanye akogo. Ivyaha rero sivyo gusa, kuko no mu ntara ya Gitega hari umugabo wo ku mutumba wa Rukoba atakamba yuko umukenyezi wiwe akugwa mu mabanga y'ubunyumba 10 inyuma yuko uyu mukenyezi ngo yoba yitwaza iki giti nyene yasanzwe afise kugira ngo ahohotere umugabo wiwe. Uwo mugabo rero akaba yanditse ikete yandikiye uwurongoye wa mutumba ku wa 8 Ruhuma uyu mwaka nyene turimwo, akaba yagiriza umukenyezi wiwe kuguma aboregwa, ndetse ngo akanamumaramaza akamuraza atifutse, ndetse akongera agazuka no kumucumita imbugita, kumuvanga n'uyundi mugabo n'ayandi mabi. Akavuga yuko ivyo vyose ngo umufasoni wiwe rero abikora yitwaje ko ari umutware, agasaba ko yokugwa muri ayo mabanga akareka kononera inzego z'igihugu. Ni mu gihe rero abajeje intwaro kuri uyo mutumba bamenyesha ko uwo muryango abategekanya kuwumviriza kuri uyu wa 12 Ruhuma 2025. Uyu muryango rero kugira ngo bamenye ikibazo gisanzwe kiri hagati y'uyu mugabo ndetse n'uyu mugore asanzwe ari umukenyezi wiwe, mugabo akaba n'umutware. Ivyaha nk'ivyo rero bikavugwa no mu ntara ya Ngozi, aho hari umukenyezi apfunzwe yagirizwa yuko yishe umugabo wiwe. Amaze imisi igera kuri 4 rero uyu mukenyezi yapfunzwe, aho uyu mukenyezi wo ku mutumba wa Kayogoro muri zone mu Bugari muri komine n'intara ya Ngozi kuri uyu wa 9 Ruhuhuma ngo kumutaga hafi y'isaha 8 uyu mugabo ngo yoba yarashwanye n'umugore wiwe, maze muri iyo mishwano nyene bari basanzwe bafitaniye umugore yaciye akubita umugabo wiwe ikintu mu mutwe. Umugabo arababara cyane, bamusimbana kwa muganga arahava acikanirayo. Abajeje intwaro n'umutekano nyene baciye bafata uyu mukenyezi, akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi muri zone mu Buga. Mustanteri nawe wa komine Ngozi hamwe n'abandi bajeje umutekano bakaba bariko bagira amatohoza kugira ngo bamenye intandaro nyayo y'ico caha, maze bamenye igihano kibereye uyu mukenyezi.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi aho hariya mu ntara ya Cibitoke bavuga yuko igiciro c'umufuko w'amakara ciyongereye cyane ku rugero rw'uko amafaranga arenga ibihumbi 40 mu mezi atatu aduga ko ni mu gihe umufuko rero ngo wahora ugugwa hagati y'ibihumbi 55 n'ibihumbi 60 ku masoko yo muri iyo ntara. Ubu rero uyo mufuko ukaba ugeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 85 ndetse n'ibihumbi 105. Abagurisha ayo makara bakaba bamenyesha yuko ivyo biciro vyaduze kuko kunguruza ayo makara bayazana mu masoko bibazimba, kandi muri kino gihe c'ubukene bw'igitoro ngo bagira bati amakara meza asigaye muri iyo komine ya Mugwi canke muri komine Mugina. Aho naho rero ngo ni kure, ngo baca amafaranga menshi kugira ngo ayo makara bayunguruze bayashikane mu masoko. Abacana ayo makara rero bagasaba ko hokwigwa uburyo bwo gucana hadakoresheje amakara kugira ngo bashikirize kugira ngo bibasahirize iyo amakara abuze canke muri kino gihe amakara yazimvye cyane kubera ubukene busanzwe buhari bw'igitoro. Ni ubukene bw'igitoro rero nabwo busanzwe buriko buragira ingorane zitandukanye, aho rero hirya no hino kwiyunguruza byatanguye kugorana kubera ubukene bw'igitoro, ndetse abaja mu ntara hagati bakaba bidoga yuko ibiciro bisanzwe biriko birakoreshwa mu kuduga mu ntara hagati ari ibiciro abarundi benshi badashoboye kuronka, mbere benshi bagahitamwo guheba ingendo bari basanzwe bafise. Ni mu gihe abunguruza abantu n'ibintu bakorera ku gituro cyo ku isoko ya Kotebu bari bazindutse bahagarika imirimo yabo kuri uyu wa 11 Ruhuhuma ngo kumva yuko amande bacibwa iyo barengeje igiciro, kandi atawuzi amagogwa baronka igihe bariko barondera igitoro baja kugihiga hirya no hino muri kino gihe cabuze. Bakidoga yuko rero batari bakwiye kuba camande batazi iyo bakuye igitoro. Abakorera ngaho rero bakaba bavuga bati mwibaze namwe ibido y'amaritiro 200 ngo kuyigura mu masitasiyo kuri ca giciro gisanzwe carashinzwe na leta ni ibihumbi 80 gusa. Ivyo rero bikaba arivyo bituma kwiyunguruza ugenda mu gisagara ca Ngozi uvuye mu gisagara ca Bujumbura umuntu bamurihisha ku gatwe kiwe ibihumbi 11 vyonyene, ariko ngo bikaba bitagishoboka kubera ko igitoro kitariko kiraboneka mu masitasiyo, bakaba bakirondera mu buryo bwa magendo, ndetse ico gitoro kikaba kizimvye. Bakaba baca basanga bategerezwa kuduza ibiciro kugira ngo ntibakore bahomba. Bakavuga rero yuko ubu ngo iyo bido nyene iriko iragugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 400. Bakavuga yuko bitumvikana ingene bo bacamande mu gihe badapakiye abantu ku bihumbi 11, kandi wumva ibido yari igwije inshuro nyinshi mu kuduga. Mu gisabo cabo rero abo bunguruza abantu n'ibintu bakaba bashaka ko abajeje intwaro n'umutekano batobategeka gupakira ibeyi yashinzwe na leta mu gihe babona yuko atana hamwe bariko bararonka igitoro cyo mu bwoko bwa essence, kandi badashobora kubandanya imirimo badafise igitoro. Ikindi rero ngo abo bunguruza abantu bavuga ko bidasiguritse ingene bo baka amafaranga bakababwira yuko bo kubahiriza igiciro ca leta, mu gihe rero igitoro basanzwe bazi yuko atakiriko kiratangwa na leta. Igitoro cazimvye cyane. Pierre Ndikumana arongoye abunguruza abantu kuri ico gituro akamenyesha yuko guhagarika akazi ngo kwamaze amasaha arenga 3, ariko ngo baciye basabwa n'abajeje intwaro n'umutekano muri mere ya Bujumbura n'intara ya Bujumbura ko bobandanya imirimo kugira barindire ko ivyasabwe vyigwa ko bakabaha inyishu. Nayo mwishira hamwe rero rijeje kunguruza abantu n'ibintu Atrabu Charles Ntirame barongoye iryo shira hamwe akabasaba abashoferi yuko batogumuka kuko ngo siwo muti ahubwo hakwiye ibiganiro bibahuza n'ababijeje kugira ngo bigire hamwe umuti icokogwa kugira ngo ikibazo c'ibitoro no mu gihe kidahari hagire imirimo ibandanya. Agasaba leta kandi yuko yokemura ikibazo c'igitoro kugira ngo ntihagire ingorane nk'izo ziba, kuko ngo nta mushoferi yogura igitoro ca magendo kizimvye cyane hama ngo ace yubahiriza ibiciro. Nayo mu ntara ya Kayanza rero ikibazo c'igitoro naho nyene ngo gikomeje kuba ndasi, aho haciye amezi agera kuri 2 ata station nimwe ironse igitoro muri iyo ntara, ndetse ivyo bigatuma uruja n'uruza rugenda nabi aho mu gisagara ca Kayanza, aho ngo vyahora usanga hari amapikipiki agera kuri 50 abari hirya no hino inyuma y'isoko ya Kayanza ategereje kugira ngo ajana abantu mu makartier atandukanye, aho wasanga babajana ku 1500 bivanye naho umuntu agiye.
ariko ngo kuri uyu wa 11 Ruhuhuma ayo mapikipiki umuntu yayarondera akayabura, ariko nayabonetse ugasanga baradugije ibiciro, aho bongeye ko amafaranga ari hagati y'500 n'igihumbi n'500 ugiye muri izo quartier. Ivyo rero ngo bikaba biterwa nuko igitoro bariko bakironka nabo nyene mu buryo bwa magendu, aho ngo abakidandaza usanga ikibuni kimwe bakidandaza ku bihumbi 25. Ivyo rero bigaca bituma igiciro naco gitegerezwa kuduga kugira ngo ntibakore nabo nyene bahomba. Abandi nabo ngo bakaba badashoboye gukorera kuri ivyo biciro, bakaba bahisemwo kubika amapikipiki yabo, akazi kakaba karahagaze. Nabo nyene bagasaba yuko ikibazo c'igitoro cotorega umuti kugira ngo basubire ku mirimo, bareke gukora kandi bahomba. Nubwo rero ibiciro bibandanya kuduga ndetse n'igitoro kibandanya kibura, hari amakuru meza ava mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi batanga icizere ko umwimbu w'irima ry'agatasi uzoba ushimishije uyu mwaka. Ivyo rero bikaba vyavugiwe mu nama umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yagiraniye n'abajejwe ivy'uburimyi kuri uyu wa 11 Ruhuhuma mu ntara ya Gitega. Ivyizwe rero muri iyo ntama ngo kwari kurabira hamwe uko irima ry'agatasi ngo ryagenze nuko imirima y'impeshi bariko baritegura. Abajejwe rero gukurikirana ivy'imbuto n'ifumbire bakaba baremesheje umushikiranganje wa mbere, bavuga yuko irima ry'impeshi ryagenze neza, yuko kino gihe rero hitezwe umwimbu uzoba ushimishije. Abajejwe gukurikirana rero ivy'imbuto n'ifumbire bakaba bamenyesha yuko imyiteguro y'irima ry'impeshi ku ruhande rwabo ngo iriko iragenda neza, kugira ngo abarimye nabo bashobore kurangura imirimo yabo ndetse batangure kurima borohewe kandi ntihagire abazohava bacegwa gutera. No mu gisata c'ubutare n'agataka hari amakuru meza, aho hariya mu ntara ya Kayanza ngo himbwa amatoni 200 y'ubutare buri kwezi, aho hahora haboneka ibiro bitarenga 400. Ivyo rero bikaba vyemezwa n'umuyobozi w'ishirahamwe ricukura ubutare bwo mu bwoko bwa Casterite na Coltan mu ntara ya Kayanza bita BM Burundi Mineral Export. Vincent Ndagijimana akaba yemeza yuko ishirahamwe ryahora ricukura ubwo butare Komebu ryaronka umwimbu w'ibiro 400 gusa ku kwezi, ariko bo ngo ubu bararonka itoni 200 buri kwezi. Rero ngo amakori n'amatagisi ndetse n'uburusho ku bakozi bica vyiyongera, ndetse leta ikahatorera akoyoko. Ivyo biruko mu gihe amafaranga leta yinjiza mu kigega tubona ko amafaranga ava mu gisata c'ubutare yitezwe ataraboneka. Ayo mafaranga ngo ntiyaboneka mu myaka yiheze, ndetse n'imiliyaridi 26 zari zitezwe mu mwaka uheze ngo ntizabonetse nk'uko vyagaragaye mu cegeranyo c'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze. Aho rero muri Nyakanga 2024 igihe umushikiranganje ajeje ubudandaji n'amahinguriro yamenyesha ko urwego nshingwabikorwa rwa leta n'umukuru w'igihugu bariko bahimiriza abantu bose bafise ico baterera mu by'ubuhinga kugira ngo igihugu gishobore kuvyaza umusaruro igisata c'ubutare. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ko kubona amakomine atandukanye yimbwamwo ubutare hatarangwa iterambere riboneka, ariko rero ubu ngo bikaba biriko birahinduka. Ico gihe rero ngo baribaza aho amafaranga y'ubutare aja, kuko kubwabo ataterambere riboneka muri ivyo bice. Batanga akarorero nka komine Kabarore no muri Ntega, Marangara, Kiremba na Nyabitsinda, bakavuga yuko rero muri ivyo bice hategerezwa kuba hateye imbere kuko hariyo ubutare, ariko ngo muri kino gihe biriko biratera imbere. Biraboneka yuko hari akarusho inyuma yuko aya mashirahamwe atanguriye gucukura ubutare. Ngo urugero rw'abana baheba ishure n'ubu ruracari rwishi. Neza na neza hariya mu ntara ya Kirundo abanyeshure ngo bamaze guheba ishure kuva mu mwaka utanguye wa 2024 ushira 2025, ngo muri bino bice bibiri gusa vy'uyu mwaka abarenga 6,000 baramaze guheba ishure. Ivyo bikaba vyemezwa n'urongoye indero Rokadimu Kaporona. Rero itariki 8 Ruhuma 2025 mu birori vyo gushikiriza icese inyubakwa z'ishure shingiro rya Kanabugiri mu ntara ya Kirundo, akaba yemeje ayo makuru, aho ikibazo ngo c'abana baheba ishure ngo si cuno musi kuko kiramaze imyaka itari mike, kandi aho kugabanuka rero ngo gitera kiduga. Ivyo rero ngo bikaba biteye impungenge. Muri uyu mwaka nyene intara zaza kwisonga
aho abana barenga ibihumbi 10 baheba ishure ni Kirundo, Muyinga, Makamba, Ruyigi, Kayanza, Rutana, Ngozi na Cibitoke. Mu matohoza rero ngo yimbise yabaye mu 2019 ishira 2020 ngo yerekana ko uko ubuzima bw'imiryango yo mu Burundi ibayeho mu ntara ya Kirundo ari kimwe mu bibazo vyerekana yuko abana bagera ku bice 73 ngo bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo aribo bagiye baheba ishure. Ngo nabo biruko rero ngo leta yarashizeho umugambi wo kugaburira abana ku mashure cantine scolaire kugira ngo bagerageze abana ntibagende baheba ishure. Umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba ahamagarira abavyeyi guhimiriza abanyeshure kubandanya amashure, ndetse akavuga yuko naho vyogorana umunyeshure akwiye kugira umuhate no kugumisako kuko kazoza katari ahandi atari mwishure, aho abana batagiye mwishure usanga ari navyo bituma haca haduka ingeso zitandukanye kubera ko baca babura ubushobozi bwo kugira ngo bakore ubuzi. Ngo urugero rw'abakozi bateganirizwa kazoza n'abavuzwa ruracari hasi cyane mu Burundi. Ivyo rero bikaba bishikirizwa mu nama yakoranije urwego rujeje gucungera ibinyamakuru CNC hamwe na INSS, aho rero iryo shirahamwe rijeje gutegekaniriza kazoza abakozi hamwe n'abarongoye ibimenyesha makuru kuri uyu wa 11 Ruhuma baganiriye ndetse bakaganira ku bijanye no gutegekaniriza kazoza abakozi. Veronica Barindogo, umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajeje harimo agateka kazina muntu, imibano no gushigikirana, akaba atanga ibiharuro byo gutegekaniriza uko vyifashe mu Burundi, aho ngo mu mwaka wa 2021 urugero rw'abategekaniriza kazoza bageze mu zabukuru ngo hamwe gukinga impanuka no mu bisata birabwa na INSS na ONPR ngo ntirurenga ibice 5%, nayo mu bijanye no kuvuza abakozi abangana ibice 98 ku gihumbi ngo nibo bavuzwa. Muri abo rero ngo ibice 73 ku gihumbi ngo bavuzwa n'ishira hamwe ryo kuvuzanya kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique. Ni muri iyo ntumbero rero urongo INSS General Major Emmanuel Miburo ashima ko gukorana n'ikigo CNC byatanguye mu mwaka uheze mu kiringo c'imyaka 5 bizofasha kuduza urugero rwo gutegekaniriza kazoza bikiri hasi mu Burundi. Mu bushikiranganje bujeje ico gisata rero cyo gutegekaniriza kazoza bakamenyesha yuko babandanya urugamba rwo kuvuza abene gihugu bose couverture de santé universelle mu kinofunofu. Abarongoye amashengero rukristo nabo mu Burundi abasaba bashimitse yuko intambara yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yohagarara. Ivyo bakaba babivugiye mu nama yabahuje abo barongoye amashengero rukristo yo mu Burundi kurabira hamwe ibijanye n'umutekano muke urangwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari kuri uyu wa 10 Ruhuma 2025 Jean Bosco Nzisabira, umwungere w'ishengero rya Beloved Church, akaba ari we yasomye itangazo ry'ivyo bavuganye, akavuga ati twamadukurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho ngo kuvana kera intambara ntiyigeze itora umuti uretse rero gusiga abantu mu kaga. Dusavye yuko dushimitse ko intambara yohagarara, inzira yo gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba akaba ariyo ishigwa imbere. Ikindi bashikirije bariyamirije ihungabana ry'agateka kazina muntu ku bakongomani, bakavuga bati ntibikiri agasesheshwa rumuri, abakongomani bariko bazira itunga Imana yashize ku butaka bwabo. Dusavye amashirahamwe na leta yifuza ubwo butunzi kubushikira baciye mu muco n'amasezerano yo ku mugaragaro atari guca mu ntambara. Abo barongoye amashengero rukristo mu Burundi bakaba basavye bashimitse amashirahamwe yo mu karere, ayo mu makungu n'ubumwe bwa Afrika guhumuriza abari mu ntambara ndetse bagahumuriza abanyagihugu kugira ngo baje mu biganiro no korohereza abifuza gufasha kugira ngo barokore ubuzima bw'abene gihugu. Mu gusozera bakaba bayibukije yuko babandanya basenga kugira ngo babandanye basabira ibihugu byo mu karere na Afrika yose muri rusangi kugira ngo umutekano ubandanye ukomera wongera utsimbatara hirya no hino. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata ca sport, aho abafana canke abakunzi ba basketball mu Burundi barindiranye igishika ukugitangura kw'inkino za basketball mu Burundi,
aho rero gishasha kuri abo bantu ari uko ihiganwa rya Vitaro Basketball League canke VBL ryagarutse nkuko tubikesha ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko Febabu. Iryo higanwa ngo rikaba rizotangura kuva igenekerezo rya 22 Ruhuhuma, bikaba bitunganije rero uku gukurikira. Ku ruhande rw'abagabo hitezwe imigwi 12, mu gihe ku ruhande rw'abigeme izoba ari imigwi 8. Ihiganwa ry'abigeme ryitwa Women National Basketball League canke WNBL 2025. Ica kabiri nuko hariho imigwi 2 mishasha ku ruhande rw'abigeme ariyo Dinamo na Rezipo, kandi ica gatatu naco ikirangamisi cihiganwa kizojaho itariki 15 Ruhuma uyu mwaka nyene. Ni uwo musi nyene hazoba tombora uko imigwi izohura, bizobera ku kibuga ca departement isaha 10 z'umugoroba, no kuvuga 16h. Ica kane ngo nuko ikiringo co kugura abakinyi no kubandikisha muri ayo mahiganwa abiri ni gushika itariki 17 Ruhuhuma uyu mwaka nyene, ariko ihiganwa rikaba rigiye gutangura. Abakunzi rero b'inkino z'umupira w'amaboko bakaba barindiranye igishika yuko izi nkino zitangura, na rigya zimaze igihe kinininya zitariko ziraba kuko ihiganwa ryari ryarangiye. Ano makuru tuyabandanirize hakurya y'amazi duhereye muri Sudani y'Epfo. Umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Salva Kiir yirukanye ivyegera vyiwe 2, aba vice president bagera kuri 2 muri 5 yarasanzwe afise. Yabirukanye President Salva Kiir. Mayardi rero wa Sudani y'Epfo akaba yirukanye ivyo vyegera vyiwe James Wani Iga na Hussein Abdegari, hamwe rero n'umukuru w'urwego rushinzwe umutekano n'amatohoza National Security Service, nkuko biri mu itangazo ryasohowe na televiziyo y'igihugu mwijoro ryo kuri uyu wa 11 Ruhuhuma. Salva Kiir rero ngo akaba yaciye ashiraho Josephine Lego Yang na Benjamin Bormel, bakaba rero aribo bagiye gusubirira ivyo vyegera vyiwe bisanzwe vyakuwe. Nkuko twabibamenyesheje, akaba yari asanzwe afise ivyegera 5. Mu kubakura rero President Salva Kiir akaba atatanze impamvu aba bategetsi birukanwe. Sudani y'Epfo rero kikaba ari kimwe mu bihugu bike ku isi bifise aba vice president canke ivyegera vy'umukuru w'igihugu bigera kuri 5. nkuko musanzwe mubizi nko mu Burundi icegera c'umukuru w'igihugu akaba ari umwe rudende. Ano makuru tuyabandanirize kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho hasanzwe hariko havugwa intambara iri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyi ntambara iriko ihuza igisirikare ca Kongo ndetse n'umuhari wa M23, aho hari amakuru avuga yuko igihugu ca Afrika y'Epfo coba carungitse abandi basirikare bagiye kugwanira mu buseruko bwa Kongo. Ibitemezwa rero na Afrika y'Epfo, ariko umuhari canke abitwaje ibigwanisho bo muri M23 bavuga yuko bafise amakuru. Ariko kandi ni mu gihe abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko na SADC baherutse gusaba abegwa n'iki kibazo bose yuko bohagarika intambara bakaja mu biganiro kugira ngo iyi ntambara ireke guhitana ubuzima bw'abene gihugu, ndetse kugira ngo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo haboneke amahoro. Aho ni mu gihe kandi umuhari wa M23 wamaze gutangura ibitero vyo kugira ngo wigarurire agace kose ka Bukavu, aho bavuga yuko muri iyo ntara ya Bukavu bagiye kubohora iki gihugu canke babohora iyo ntara, kuko ngo abanyagihugu bariko baratotezwa ibisanzwe bitemegwa na leta, kuko ariyo isanzwe ijejwe kurinda canke kubungabunga ubuzima bw'abene gihugu. Ano makuru tuyarangirize hakurya y'inyanja mu gihugu ca Ukraine, aho umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump amenyesha yuko Ukraine gishobora kuba intara y'Uburusiya canke Ukraine ishobora kuja mu Burusiya, nkuko Donald Trump rero yabimenyesheje amakungu. Akaba yatangajwe nibi uyu mukuru w'igihugu yatangaje, benshi bakavuga yuko yoba yabivuze kugira ngo ahatirize umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky kugira ngo aje mu biganiro na mugenzi we w'Uburusiya ariwe Vladimir Putin. Donald Trump rero akaba yavuze yuko atazi, ariko bishobora kuba canke ntibibe yuko Ukraine iba intara y'Uburusiya. Ni Donald Trump yamaze guhagarika imfashanyo aha ibihugu birimwo na Ukraine. Rero ivyo bihugu bikaba bisanzwe biri mu ntambara. Ukraine yari isanzwe intambara yigwana cyane cyane ku mfashanyo ivuye muri leta zunze ubumwe za Amerika hakiri intwaro ya Joe Biden, ariko
Trump we rero akaba yari yamenyesheje yuko iyi ntambara afise umugambi wuko izorangira mu masaha 28, ariko kuva ashitse ku butegetsi akaba yashitseho ujeje gukurikirana ikibazo c'Uburusiya ndetse na Ukraine kugira ngo bagitorere inyishu intambara ibone guhagarara. Kuri iyi ncuro rero umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky akaba aherutse no kwerekana ubutaka canke yerekana isi irimwo ubutare n'amabuye y'agaciro, avuga yuko rero Ukraine ari igihugu gikwiye kurindwa, igihugu gikwiye gucungwa cyane kugira ngo abansi ntibacigarurire. Akavuga yuko abasanzwe bafasha Ukraine bakwiye gushiramo ingufu cyane kugira ngo Ukraine izoronke amahoro ayibereye nihatangura ibiganiro. Turabashimiye mwese mwakurikiranye iyi burakeye yo kuri uyu wa gatatu, tubifuriza kugira ibihe byiza, nawe ubutaha musangize abandi ano makuru, mwongere mudukurikirane haba kuri Facebook, kuri X ndetse no kuri Instagram. Tubifurije kugira ibihe byiza, nawe utaha murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.